Ibihe bitoroshe kuri Fomi na Ziranotse. Mu gice ca mbere twabonye amakuru ajanye n'ivuka rya Fomi mu kiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza. Twabonye ivyavuzwe mu gihe c'ivuka rya Fomi aho hari umudandaza Evariste Nyandwi batazira amatwi yanyurujwe mu Rutana, ndetse n'umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru yagandaguwe. Twabonye inyifato zitangaje za Perezida Nkurunziza na General Alain Guillaume Bunyoni zatuma bitwa ko aribo bene Fomi. Twumvise kandi amakuru yavugwa y'amahera yoba aterurwa mw'ibanki y'igihugu hajanwa muri Fomi. Eka n'ingene inzego zari zubakiye ku bantu borohereza Fomi kugira ngo ayo mafaranga ya leta agume asohoka. Kino gice ca kabiri rero kiratomora rwose ububasha Fomi yahorana mu nzego z'igihugu, akarenganyo gakorerwa abakozi bayo be n'urugamba Perezida Evaristo Ndayishimiye hariko arakora kuri Fomi. Perezida Ndayishimiye yaranse kwinjira mu mutahe wa Fomi. Hinga duhere ngaho. Biragoye rwose ko Fomi igumana ikibanza cayo idashoboye kuguma ironka amafaranga ya leta. Ivyo navyo birasaba ko igumana mu nzego zihambaye z'igihugu abantu bayo bafata ingingo zosohora amafaranga. Uwa mbere muri abo ni umukuru w'igihugu. Inyuma y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza vyari bihambaye ko Fomi yigarurira Perezida Ndayishimiye kugira igume ironka amafaranga menshi ya leta. Amasoko yacu muri Fomi no hafi ya Perezida Ndayishimiye yemeza ko Fomi yasavye Perezida Ndayishimiye kuza gusubirira Perezida Nkurunziza mu mutahe wa Fomi. Fomi yoba yavuga ko mu mutahe wayo hasanzweho igice kingana n'imiliyaridi 20 kigenewe umukuru w'igihugu, ku buryo umukuru w'igihugu wese naho yari kuba agatorwa azokwama aronka ico gice c'umutahe wayo. Amasoko yacu yemeza ko Perezida Ndayishimiye yavyanse. Ntivyatevye umuryango wa Perezida Nkurunziza nawo wahavuye uja muri Fomi kubaza ubutunzi umuhisi yasize muri iryo hinguriro. Amasoko yacu akaba avuga ko mu mwanya wa mbere Ziranotse yamenyesheje uwo muryango ko abo kwa Nkurunziza bashobora kuronka inyungu, ivyo bita dividende z'umwaka w'ibihumbi 2020 zavuye mu mutahe wandikiwe umukuru w'igihugu, ariko ko uwo mutahe atari uwa Nkurunziza ahubwo wandikiwe umuntu wese azoba umukuru w'igihugu. Ayo masoko akaba avuga ko umuryango usigwa na Nkurunziza utavyemeye, mbere bagera aho bitura Perezida Ndayishimiye nabo basaba ivyemezo ko hari amahera ya Nkurunziza. Umuryango bivugwa ko wazanye ivyo vyemezo. Ayo masoko akaba yemeza ko Ziranotse we yabandanije kunana nyabuna agasaba Perezida Ndayishimiye kwinjira muri Fomi kubera uwo mutahe w'imiliyaridi 20 wari umurindiriye. Perezida Ndayishimiye yoba yarashinze iperereza kudadanura ico kibazo. Ziranotse yoba yahavuye yemera ko za miliyaridi 20 hari iza Nkurunziza, maze aca yiyemeza kuziriha umuryango w'umuhisi mu mice ibiri y'imiliyaridi 10. Kuba Perezida Ndayishimiye ataremeye kwinjira mu mutahe wa Fomi yabaye intanga ikomeye y'ingorane za Fomi. Naho yari ifise abategetsi bakomeye bayishigikiye, birumvikana ko inguvu zayo zari iz'umwanya muto kubera umukuru w'igihugu hashobora guhindura abo bategetsi bose. Fomi kandi yagumanye ubushobozi mu myaka 2 ya mbere y'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Nta na kimwe cahindutse mu migenderanire ya leta na Fomi mu myaka 2 ya mbere y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye, ni ukuvuga muri Ruheshi 2020 gushika muri Ruheshi 2022. Umukuru wa leta yari Alain Guillaume Bunyoni asanzwe afise umutahe ukomeye muri Fomi. Umushikiranganji ajejwe ivy'ifumbire yagumye ari Deogide Rurema, aho nta bwoba bwariho ko leta iguma igura ifumbire riva muri Fomi. Abajejwe gusohora amahera y'igihugu ntibahindutse. Umushikiranganji w'ikigega ca leta yagumye ari Domitien Ndihokubwayo. Umukuru wa BRB yagumye ari Jean Ciza. Uwukurikirana ibera muri BRB yagumye ari General Gabriel Nizigama batazira Tibia. Fomi yagumye ikomeye. Isoko ryacu muri BRB ryemeza ko muri ico kiringo Fomi yahawe imiliyoni 100 z'amadolari akuwe muri BRB. Ayo yoba hari mu mafaranga Perezida Ndayishimiye yidogera ko atakoreshejwe ivyo yagenewe. Ibikorwa vya Ziranotse nabo bacuditse vyarakomeye muri ico kiringo, mbere biragurwa rwose batanguza ibanki BCAB, bubaka ihinguriro rya Fomi muri Tanzania, banakora ibindi vyinshi vyo kwagura Fomi mu Burundi. Ubu binavugwa ko Fomi yoba igeze kugurura amahinguriro yandi muri Kenya ndetse no muri Angola. Muri ico kiringo nyene Ziranotse na bagenzi we buguruye ihinguriro Hitrapake rikora ivyo gutekeramwo.
Amasoko yacu akaba avuga ko nk'isukari itari nke mu Burundi yoba isigaye izanwa na Ziranotse ayikuye hanze maze akayitekera mu mifuko yitwa iya Sosumo kubera Itrapake ariyo isanzwe ikora iyo mifuko. Hariho n'ayandi mashirahamwe yegukira Ziranotse n'abo bacuditse. Umugumuko w'abakozi ba FOMI kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe kuri runo rubuga twaratanguye kuronka ubutumwa bw'abakozi ba FOMI bidogera akarenganyo bakorerwa. Bamwe bavuga ingwara bakura mu kwama bari mw'ishwagara hanyuma ntibavuzwe neza. Haravuzwe abagira amasanganya y'akazi bakirukanwa badatekerewe. Haravuzwe kandi ibijanye n'imishahara mito cane ku bakozi bato bato mu gihe abategetsi bahembwa umurengera. Haravuzwe amasaha y'umurengera ku bakozi bato bato basanzwe bakora amasaha 12 ku munsi kandi bagakora iminsi 7 ku ndwi. Umwe mu bakozi akaba yaragize ati sinshobora kumva ukuntu umuntu umwe akora amasaha 8 ku munsi ahembwa imiliyoni 24 ku kwezi, hanyuma uwukora amasaha 12 ku munsi kandi iminsi 7 ku ndwi wagahembwa ibihumbi 200 ku kwezi. Ni akarenganyo karengeje. Biratangaje kubona ukorana n'umuntu agahembwa inshuro 100 umushahara wawe kandi hari wakora amasaha make y'akazi. Birumvikana ko abantu bose badahembwa amwe, ariko ko habaho abahembwa inshuro 100 umushahara wabo bakorana. Ni akarenganyo. Ako kazi k'umurengera katumye abakozi batangura kuraba ku kazi, abandi baragwara. Muri Ruheshi 2022 bamwe mu bakozi baragumutse baranga gufungura baca bakorerwa iterabwoba, mbere barirukanwa mu buzi batumvirijwe. Abo bakozi baritwaye muri sentare y'akazi. Urubanza rwabo ruriko rurafata intera ikomeye cane kubera abakozi baciye bashigikirwa n'abarwizatunga batanguranye na Ziranotse, ariko Ziranotse agakorana na Nkurunziza bakabirukana. Ubu mu kumwihora nibo batanga amakuru y'ibanga. Irindi sanganya FOMI yitayemwo nuko mu birukanywe barenganijwe harimwo inshuti ya hafi ya Perezida Ndayishimiye, maze ikibazo c'abakozi kiba kirageze hejuru. Aho abakoresha bahora bagura abacamanza ba sentare y'akazi, ubu ntibizoroha mu rubanza abacamanza bazi ko rukurikiranwa n'umukuru w'igihugu. Ababuranira FOMI muri urwo rubanza ntibagirayo bacira nayo bamira. Bageze aho bihakana FOMI ngo ntibaho, ngo hariho sosiyete yitwa Itracom Fertilizer. Ariko amasezerano y'akazi yose y'abo bakozi yanditse ko FOMI. Kugira bagerageze gucungura umwanya abaserukira FOMI baruguruje urundi rubanza mpanavyaha rwagiriza abo bakozi ko bakoze umugumuko mu kazi. Aha ho ya nshuti ya Ndayishimiye ntibayishizemwo mu bo bitwariye, bikaboneka ko FOMI itinya Ndayishimiye mu vyo iriko irakora vyose. Intumbero ya FOMI muri runo rubanza rwa kabiri nico bita mu butungane ngo le penal tient le civil en l'état. Ni ukuvuga ko iyo hadutse imanza zibiri ku kintu kimwe, umucamanza ari mu rubanza rw'amatati sivile haca bangira gufata ingingo, maze umucamanza afise urubanza rw'ivyaha penali hakaba ari we habanza guca urwo bamuzaniye. Ariko rero abakozi ba FOMI bo bavuga ko sentare y'akazi itarabwa n'urwo rubanza mpanavyaha, aho bagira bati twebwe twitwariye ishirahamwe ryitwa FOMI kuko ari ryo dufitaniye amasezerano y'akazi. Ishirahamwe ryatwitwariye muri penale naryo ryitwa Itracom Fertilizer. Ni imanza zibiri zidasa. Ntawuzi uko dosiye izogenda mu butungane. Runo rubanza rurateye ubwoba FOMI kubera ibona ko iriko igwana n'inguvu zisumba abo bakozi. Abakozi bo basaba kurihwa amasaha y'umurengera bakoze, iminsi y'akaruhuko batahawe be n'indishi y'uko birukanywe bidaciye mu mategeko. Nibaramuka batsinze uru rubanza, ikibazo cabo kizoca gihinduka ic'abakozi bose ba FOMI. FOMI irazi ko abakozi baburana bashigikiwe n'umukuru w'igihugu be n'abandi barwizatunga barenganijwe mw'ivuka rya FOMI.